je novuga nije basi nserukira Timiza basi cyangwa uvuge basi ndi Adeshi apana Adeshi Hello bakunzi bakwizera 90 TV mumeze bien mumeze neza anizere ko muguwe neza cyane hama nkuko bisanzwe muri kumwe kuri mikro muri kumwe nari nanishimwe wa mukobwa wanyu abakunda kandi yabikora neza inyuma kuri kamera hakaba hariho David ni umukameraman wacu murabona ko basa nabo abezereza amaro bitwa twagiye muri town aro muri rohero twagiye guhura n'umustiliste Asha abikora neza yani yambika abantu Mesher Dogeri atari arabika abantu haduvuga ego vuba datesa aho sahandi muri Timiza fashion rero twagiye guhurira uwo mustiliste nawe sundi ni yitwa Bedel turamusanga hariya icyo ndabasaba tu mukomeze kunkurikirana nko bisanzwe mutibagira kugira subscribe mukomeza kugira like sivyo ndabakunda cyane hama mukomeze kunkurikirana hari imbere hari ibintu bimeze neza sana dusara rero mukomeze kunkurikirana durera Bedel jisi atubwira uko abikora kuko igara bikora jisi yari birareze kabisa birareze sawa ndeba tuyarora turi kumwe n'ababoga nga uwo twaje guhura nawe muramubona ngo uyu nga ndashaka kwicara ndahutama karibu merci nguyu wa muntu twaje kuraba murashaka kwivuga izina je nitwa Niyonkuru Jean Bedel witwa Niyonkuru Jean Bedel murumva hafise agazira Kate okay none kutesa none ndavyisangamwo ngabyisangamwo wow ukorera bimeze neza cyane haratesa wow okay murabona twamaze gushika muri Timiza murabona nyene ko hameze neza kama urumva ni ibintu vyiyemera pasi urabona nawe ariyemera sisi so hasi ro hejuru ego none Bedel none kutagase none na mubebe ufise none none umubebe ni ega umubebe isa amavuta yo kwisiga okay sorry basi majabo bake na mshero ufise uvyesha ngo rubatse canke vuga oya na mshero Davis vipi wale vuga oya vuga amushiri mfisi umugore diwa umuntu ngana ukuro adasho mushikire bazera cyane n'umugore oya nta mugore mfisi nta mugore amusheri Ndabashaka kuvuga yari naho zora ya video yumve nyene ko ari fier yani uri fier na urashaka kuvuga tu akaja sinda yari sishaka umuvuge juste uvuga akajambo kamwe tukuriwe abandi boga kopya nta kibazo kiwako baje original mara yaje murumva waje ni atari okay baje mamake tukubona jise wambika mvuge guti abantu usanga bakomeye kandi ugasanga ubambika neza jise bakabegwa shobora kuvuga gute ni impano canke n'ibintu warondeye ni impano okay none iyo mpano yawe yatangiye kugaragara ryari bon jino nibaza ko impano yatangiye kugaragara kera naje ntavyo nibuka ni histoire bambwira nanje muhira ko nkifise nka 3 à 4 ans naratanga modele banshonera nkine mtama komba konshonera ndio karakunda kumbwira ko nakunda kumubwira impuzi ifise amapri azunguruka umva ikabutura imeze nk'iyabakobwa ifise amapri azunguruka ivyo nivyo bambwira rero hama rero mu nyuma nkuze nyene ndabikuriramo hama ndabikora urabikora yani ndashaka kumenya yani ni umuryango yani ni papa yashona jise nawe ucura mwigirako ibi byavuye kwa mutama wanje
none papa nubu aracashona bien arashaje mbwarayenga pole nyene vy'iki giti. urashaka kumbwira ni gute wewe byaganze kubera ko juste ndambonye juste ninjiye natangaye ko na izi modele zose je pense ko nyeko ari wowe ubikora ya ibi ni jewe ubikora none koma ibi ni vya kera ibyo muri 2018 je ni vya kera byo muri 2018 umva bo dukoze evenement amabasho usanga tuguma tuyagumiza nganyene kubera abe nka archive sino zini za kera ubu dufise ama collection meza cyane nyene iki gihe umva ya 2 ans umva myaka 2 ni myinshi. Okay, none bedeli bigenda gute ndashaka kumenya ni canke urabira kujya kuntu usanga tugenda ku mapage ukaraba ingene abandi babikora nawe nuko ubikora canke juste ni na maide yawe ushobora kwiyumvira nkavuga ati iyi mudu ndashaka kuyikora uku canke uko mbo byose bibiri birashoboka gusa urabizi yuko ahanini novuga musanzwe riga nta bintu bishasha cyane bishasha uvuga ngo ni ikintu gishasha gibaho oya ama creation abafatiye ku kindi kintu gihari kuko nk'akarorero none ipantaro hari ipantaro y'amaguru 3 ipantaro zose nz'amaguru 2 umva umuntu yakoze igikorwa kinini n'umuntu yadekuva ipantaro ya mbere mugabo twe tugenda rero tumodifya rero ya twa design tugenda tumodifya ducrea tundi tontu kugira umva umva ntibi ipantaro imwe zigende zitandukanye umva tugenda ducrea rero ama model agenda atandukanye mugabo uri kuraraba ide nkuru niyo umuntu yatanga gukora iyo mpuzo yego. Okay, ni vyiza none bedeli ugitangura je pense watanguye ukiri mutoya nabwo nabitanguye nkiri muto bo gutangura gute ajise watanguye gushona yani ukiri mutoya ubye waje kubitangura ukuze hama ugaca wifuza jise gukora ibintu byo ariko utari kumwe na papa wiwawe bo je bwa mbere wose nigeze nkorana na papa wanje ya bo hama novuga nabitanguye ryari yase nabitanguye nkuze bo kuvuga je nicare ku mashini nabitanguye kera nkari muri 2000 muri 2000 namenye gupedala mashini yego kurako mzee ntiyashaka ko tubimenya ntiyanakunda ko tuja no kuri atelier kumuraba mugabo je ko nari byari ibintu nyene bindimwo narabimenye uko ndibuka impunzu ya mbere nafashe kugira menye coupe pana ikabutura ukuntu bayikata na ikabutura yiwanje yari yaranshone ndayibomora bien yose kuri kubomoye canda dekarka byo bita kudekarka shira ku kindi gitambara ndaconga kujya nyene ndateranya atabizi parce que mva kwa n'umukozi w'Imana bagiye mu bindi bikorwa arajasanga impunzi iruzu yaraharira kwa je ntayikoze baramwemeza abandi babonye ukuntu ayikoze acarambaza byagenze gute ukuntu bon ico gihe rero novuga ko natangwe kuronka accès yo kuja ku mashini ya boye dore bede ndababaze mwarize ishure ou bien canke waciye ufata uwo muganye ni tuwo gushona ya twarize no byaraboroheye byose kubifatanya byose bon uparava mtama yabituza kubera ko ibaza ko tusha tureba ishure mugabo jewe novuga byaranyoherera kubera iki kubera ko bwa mbere wowe sinabikora komtere kuko ari nko kuyamiza ntwari nk'umwuga oya nikorera jeje nyene dustire twanje udustire twabajama urumva bo mugabo nk'umuntu arenganye aho gashima impuzu akaba impuzu yashonje byabwa ndafite umpeti yayinkoreye umpeti muto sana yaza nkamukorera nawe nyene uko kumugabo kuvuga ngo je narabikora komtere oya nabandi kwishuri bo mu mavakansi bo nigihe cy'ishuri nyene nko ku mugoroba nashobora gufata mfise nk'akaraka ngakubita mugabo urumva sinabikora ko métier nico gituma bitari kumbuza ishuri nabikora nko kuyamiza kubera ko byari ibintu nakunda ni sawa vraiment ndumva ari bon urumva bakwize ya 90 TV murumva umusisi wacu yariye abaje tuza dusagasaga nibize yani baje bafata kuba bamaze kubimenya bamaze kubona amahera
bakaca bironkera yani bagaca bifatira ibintu by'amahera tu ama ibintu by'ishuri bakaca babireka ariko urumva ko Bedeli wacu yani byose yabigira neza kandi Bedeli cyo nashaka kubaza none kubera juste ugere aha ugeze nico kintu ushaka kumenya koma juste byagenze gute parce que je pense ko utikorana wenyene ndavyibaza sije nyene bo kugira shike ngaha mbaba ivyo bari histoire ndende cyane nitwo biheza mu ncamake tu ya mu ncamake ndashaka kubwira c'était en 2016 ya 2016 niho navuze ndabikore comedy aho rero nari mpejeje ishuri ndavuga okay ibi bintu ngoma ndabikore nk'umwuga wanje ya ndibuka mu bantu twavuganye parce que ico gihe bariko nari haro abantu bakwarandondera bashaka kunza kubikorera muri Kenya Nairobi ndibuka umuntu twavuganye nsigaje iminsi mike ngende Kigingi ya Kigingi ni umuntu wa mbere yampano yambwiye ati mbo yego gukorera ibintu ahantu atari wanyu nibaze ngo biroroshe nko gukorera ikintu ahantu ari wanyu ahantu dafise senge so wanyu no kwanyu ibiki kwa avuga ati mbo eske uba waraparvenye kubigerageza kubikorera ngaha amavyanke hamugenda hari yavyanze ndavuga ya navyo ndakora okay acambira ati je no guhanura yereze ese y'umwaka umwe ukorere ngaha hama umwaka umwe ubonye vyanse ushobora kuca rero ugenda hariya sino si byiza ko ugenda mu bindi bihugu utabanje gupima urabe ko bikunda yambwiye amaye umwaka umwe mugabo sinakoze umwaka umwe je nibaza ko noba nakoze nk'amezi nka 3 mois muri 3 mois abantu hafi ngira ngo nka dufate nk'abantu banzubu la majorité yabo muri 3 mois ntangoye gukora 2017 muri 3 mois abantu bari bamenye maze gushira hanze collection ya mbere basi chambona rero ibintu bimeze bon abantu banyakira bien umuntu mushasha mu designer system mushasha byumva akiri muto atovye basi rero kuva ico gihe rero evenement ya mbere frap yabereye muri CCF ariyo yiyo oyibona nga yabereye muri CCF mu 2017 urumva yindi ya kabiri puf nayo nyene frap yabereye kuri Entente ariyo nyene mubona nga nayo nyene 2017 basi ico gihe rero basi rero mva rero ndavuga ati foke rero komva ivyo byabaye mu mwaka umwe nyene wa mwaka yambye ndavuga fobo nkorere ngaha rero kuko urumva nk'ubu naho novuga ngende abantu ne babishaka boca banduka bashaka kumva nga ndavuga ati rero nuko re byagenze amanda duga natangwe nitwa Bedel Fashion mu nyuma ndahindura izina nitwa Timiza Fashion bivanye nuko twadushaka kwagura imbibe dukorere mu Burundi gusa dukorere mu Burundi no muri Etats-Unis mu nyuma na za Uganda Tanzania ya mugabo urumva ubu aho Uganda na Tanzania hoho nituratangura kwakorera tuko dukorera mu Burundi no muri Etats-Unis ego wow ndumva amaze kugera kure cyane ego problema basista uracariga urumva bavye juste faut que muze kuri Timiza agira ibintu bimeze neza sivyo rone none ndakubaze nkuko ndabibona juste ndumva ko wambikanye n'abantu bakomeye none ni nk'abahe bantu basi ushaka kumbwira juste uzi bakunda kuzanga iwawe yani juste bakomeye nga mu Burundi mbo je nebaza abastare bose uzi bo nga mu Burundi ngira havuyemo Kidomo wenyene wataramenya bon ngira ngo aranzi mugana we ntaraje ni watarashikanga sino abandi bose ndamaze kwambika yani Fizo Satbi ba Misielika ba Bernard bose barazi bose wow murumva imagine yani abantu yani umva abastar bacu geneye ari Bedel juste ababi kucyo wibaza il faut que natwe oya sorry oya sinagusunzu oya njite ndiko ndababwire yire ko aha yari hari ibiri bikomeye juste naho mwigira mutamu ni mwigira nko mutayibona urumva Bedel akomeye cyane parce que urumva umuntu yambika imagine abastar abastar bose wibaza urumva foke mutegerezwa kuza kwa Bedel abagirira ibintu bimeze neza
nabeshe none bo urazi gituma basa basare bakuru oya hasiko navuze sawa okay sorry bakagendera bakaza nkabambika okay aho ni bon je pense muri ko muravyumva ariko ico ndabasaba urumva ingene bedera abikora neza sivyo rero ico ndabasaba rero ngo muze nyene namwe mubegwa bakorere neza urumva mutegere mukomeze gutagata urumva none bederi urumva jendi ngaha ariko na matière nimwe mbona comment na matière nimubona nivyo bo aha hagabuyemwo gutatu uko urumva aha naho kwanza twakirira abantu bo iyo dukoze evenement turagira exposition ngaha y'impuzu ziba zacagutse kuri evenement ngaha abantu bakaza bakagura bo winjiye ngaho gatoya ubushitse mu ruganda aho duhingurira ibintu utera indi korosi gatoya ukaja muri cave ubushitse aho twita mu biro ikongera ikaba na stock ya rero ngako batakintu gihari niba bisigura yuko evenement ya nyuma mperuka kwambikamo mbwa yari yo mu Cibitoke Rising Fashion mugabo urumva nta produits ikwiye nari mfise ku buryo no great exposition nga ya nyuma naherukamo yari yo muri 2019 muri juillet le 19 juillet Timiza Fashion Show ubu rero novuga ko nk'umuntu yoza mu ndwi zibiri ziri imbere azosanga ngaho huzuye kuko urabona so samedi ndafise evenement zo kwambika Fram Fashion Show muyilo umva yazwaro lo 21 lo 28 naho l'autre weekend nzobona mbitse Muringa Boom Fashion Week rumva aho impuzu zose zitazoba zashoboye kugurirwa hariya zose zizoba ziri ngaha ayumva rero abantu baca baza bakidoraguza bagatora ivyo bashaka yari mu majambo make muri ko mutegwa none numvise uvuga Muringa sindikwa nta matimiza nayo n'iryari Timiza ni vuba cyane ni vuba cyane sinibaza ko mwaka uzohera kandi naho mbona menga waheze bajubize rero ego majambo make na juste abonye nyene Muringa omenga nyene bazo presenta ni kuvuga rero nawe ivyi wawe uzotwara hariya Yago umba nkuko nyene mwavyumvise kaba mwavyumvise ko twambika ama evenement menshi atandukanye twambika abantu benshi batandukanye urumva yuko Muringa udashobora gukora evenement nka Boom Fashion Week banyibagire ivyo nivyo bashoboka ivyo nibikunda cyo kimwe na za Flame za Ndemva tuba duhari tuba turi hozage ndumva ari bon ndumva mvuge gute Burundi bwose urazwi ni mu majambo make uko rovuga niba muri etaje hama ego rero nashaka kumenya koma yewe uri gaha mu Burundi hariya muri etaje ni byageze gute warashitseyo canke nibiki je mana isi nijuru ntaga passport ufise nta karese pasifise bose ndashikayo mugabo producer nje ziramaze gushikayo ndamaze kwambika muri Etazini evenement zitatu yago Okay none izo ya wamaze kwambika zitatu ou bien juste na kazi canke urafise imizigo igenda hariya bakagura canke iyo bagize tu amasho niho rero ucubambika bo musanzwe nakubwiye yuko ubu ni dufitaniye partenariat uriko dufitaniye partenariat uvuze Timiza Fashion uri muri Etazini abantu benshi boyumva bokumva bakakubwira ati Timiza turayizi uvuze Timiza bisigura ko rero hariho ama evenement tuba dufise yiwacu nyene nkuko twe Timiza nga tuba dufise abamodo biwacu
turafise abamodo b'iwacu iyo dukoze evenema y'iwacu dukoresha abamodo b'iwacu nico kimwe nyene numva natimiza muri Etats-Unis dufise abandi bamodo b'iwacu turategura ama evenema y'iwacu personnel yo muri timiza tukayakora tukabambika twebwe nyene ni nkuko nyene hashobora gukogwa izindi evenema atari iziwacu nkuko wumvise muri hariya muri Etats-Unis bakadusaba ati turakeneye ko mutwambika muri evenema umva rero biratandukanye ni nkuko rero dufise rero n'abandi bakiriya nyene amaoda byo nyene uvuze byo kurungika imizigo si dukeneye kwambika abantu hariya n'ubundi ni kwa kundi nyene turakora tukarungika imizigo bakambara mbona nkuko nyene hagize n'abatanga amakomande turakora tukabarungikira yego. Okay, ariko ngaha mu Burundi imvuge gute nori president kuvuga mu Burundi gusa niho urakomera je navuga nije basi nserukira timiza basi cyangwa uvuge basi ndi adeshi apana adeshi okay ndumva ngaho ari bon none bede urikorana ou bien office abandi bantu mukorana mbo uvuze ndikora mbo ntacu nabigishure byose en general okay sinikorana ubwa mbere muri production sinikorana ndafise abandi bantu dukorana urabona bari hariya nyi mu mashini ko barakora mbo tuvuye aho tukaja muri organisation kuntu timiza n'ikintu kiri vast n'ikintu cagutse cyane kirimwo ibintu byinshi mbo urabona bwa mbere ho sinikorana kuko nkoze impuzu ndayihereza umumodo akayigirira publicité umva hariho jewe hariho abo dukorana impuzu hakabaho abazikorera publicité hariho abamanke hakabaho na staff yagutse cyane nini kurumva dufise na staff nini cyane yagutse habe ngaha mu Burundi habe muri Etats-Unis umva ku buryo ikintu cyose tuba dukeneye kiba gifise umuntu ari muri yo domaine yacu agikora ya umva ni nka coalition y'abajene benshi bafise amatara atandukanye barashaka kunkaranga ndekura barashonera hariya rero igituma ntogo twari ubu tuko turakora impuzu za evenema abantu baca batera icabo bavuga ati ya muzu nayibonye uko nimeze kandi turindiriye muze murihe muri Fram muze murihe muri Boom Fashion Week murabe none bederi nakahe kajambo ushobora kubwira abakunzi bakwizera Mirongo Icenda TV bakora dukurikirana kajambo kwanza ntobabwira kwanza nibagire sabone ako niho kajambo ka mbere nobabwira akandi kajambo kagira kabiri nobabwira nuko vraiment kashambugikira ni byinshi raporo y'iki kwanza urumva akajambo basinabwira ego cyane kandi ndakunda cyane ukuntu musapotinga ibikorwa byanje ndakunda cyane ukuntu mumfana ndamaze kubibona maze kubinyereka cyo gituma nanje ntako ntagira kugira sindabamara amazi ndabakora ibintu byiza kujya mu bitwaye n'ahandi baca baza wow ni mu Burundi n'ahandi n'ahanyene wow thank you bede majambo make kandi ndagushimire kuba wanyakiriye neza turavugana bakunzi bakwizera Mirongo Icenda TV murumva ko twari kumwe na Bederi mu styliste yani azwi ngaha mu Burundi kabisa arazwi kandi ashona neza kandi ibintu biba bitagaze juste uwambaye wagutese kandi Bederi mu minsi na jenzoza kabisa ubona gute ntabwo nibugende bagupimye pana mu minsi bazanje mu minsi ngaho mu minsi uzoza uje gutora ngenda bagupimye ubize ngenda bariye yari zose nze gutora yego bakoze kuri Mirongo Icenda TV ndabashimiye ko ngene mwakomeje kunkurikirana nkaba ndabakunda cyane kuri mikro yari nishimwe ko vyama mukoganye mukunda bikora neza kandi abakunda cyane Bederi nizere ko undi munsi uzoduha kazi bwa mbere murakoze kunera surprise kuza kundaba namutabinsabye jewe mba mpari musanzeho nawe uzosanga mwibarabara nose uzonsanga hose nawe kiretse muri eglise gusa mbwa no muri eglise ndashobora gusohoka hanze nkakwishura kwibaza ubufise mwakoze cyane kunyumvira ko muhezagirwa cyane. Merci beaucoup, merci hama bakunzi bakwizera Mirongo Icenda TV ndabashimiye hama mutibagiye kugira subscribe mukomeza kugira like kwereka mukomeze kubona ibintu bishushe bimeze neza hama ciao ndabakunda cyane I love you so much bisous peace.